nitwa niyungeko Sadoke pasiteri, nyuma nkaba ndi umwe mu banyeshuri biga ishure y'imyaka ine, ikaba aribo turangizanije muri iyi myaka ine turi abantu 8. Turashimira Imana ingene twabanye mu mahoro, turashimira Imana ingene yadufashije iyi myaka ine yose tukayirangiza twumvikana duhuza mu vyigwa byose. Turashima kandi ingene abungere bacu n'abazezashengero eka n'abigisha bacu ingene batahengeshanya kudufasha muri byose kugira ngo turangize iyi shuri amahoro. Turashimira kandi abafasha bacu n'ibondo byacu ingene bagiye bitwararika imiryango yacu bagasigarana ingo zacu. Turashimira kandi iri shengero rya Pentekoti yo ku Ntahangwa ingene ryadufashije kugira ngo byose bigende neza turangize ishuri ryacu amahoro. Turashimira umuntu wese ku kigoro yagize ingene yagiye abana natwe, ingene yagiye badushigikira. Hari abadusengeye, hari n'abandi bagize icyo bakora mu kuduha ibikoresho, mu kudufasha mu buryo butandukanye. Turabashimira cyane, Imana ibongere umugisha. Nibyo tukaba tubakengurukiye, Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Hakizimana Bernard, nkaba ndongoye ububwiriza bwa Mwaro Centre buri muri misiyoni ya Bujumbura. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kuri iki kiganiro muduhaye, Imana ibahezagire. Hanyuma jewe nanje nserukiye abanyeshure biga imyaka 2 ariko bakabahejeje uyu munsi. Ibyo rero turabishimiye, Imana yo mu ijuru yarakoze. Hanyuma rero muri ibi vyigwa byacu ni ivyigwa bidasanzwe, ariko twaciye mu bibazo bitandukanye muri ibi vyigwa, kuko ubwa mbere tugishika twaraciye mu ngwara zitandukanye, twiga bitatworoheye, ndetse abatari bamwe baragwara malariya, ivyigwa bikabaruhisha, ukamengo mbere no kubiheba bo biheba. Ariko mugabo kubwo gusenga Imana, Imana yagiye idushoboza, irazigama benshi barihangana kugeza kuri uno munsi. Nico gituma uno munsi twaronse impapuro mpamya ubushobozi. Ibyo rero Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma twagomba gufata akanya gato ko gushima, dushimira Imana. Turashimiye abungere bacu bateguye uru ruganda rwo kwigisha inyigisho za Bibiliya. Imana ibahezagire cyane. Turashimiye cyane abigisha bacu, ubuyobozi, ni ukuvuga diregiteri n'abigisha, abaprofeseri baritanze uburyo bwose butandukanye, baratwigisha, baraduha ubumenyi budasanzwe muri izi nyigisho z'ijambo ry'Imana ku vyerekeye Bibiliya. Twaje no kuvuga ataco dufise mu bwenge bwacu. Twari tuzi Bibiliya ko umuntu asomye Matayo, agasoma Yohana, agasoma Luka, ko ivyo bihagije. Ariko uno munsi tuvanye hano ubumenyi budasanzwe, kuko ubu turashobora gusobanura Matayo uwo ari we, ico yajejwe, tugasobanura Luka, tugasobanura Yohana. Ivyo rero n'ubumenyi budasanzwe twakuye kuri iri shure. Rero hamwe n'ivyo abigisha bacu, Imana ibahezagire cyane. Hanyuma hamwe n'ivyo kandi turashimiye imiryango yacu yarazigamye ingo, kuko turazi mu ngo harimo ibintu bidasanzwe biruhije, na cyane cyane iyo umushinga ntahe atahari. Ariko abadamu bacu barabaye abahizi, kuko barazigamye urugo, barazigama abana, barahanurana tutahari, kugeza ku zuba ry'uno munsi habonetse amashimwe yo kubashimira, kuko babaye mu rugo neza hamwe n'abana bacu. Ibyo rero Imana ibahezagire nabo, nicyo gituma tubashimiye. Hanyuma kandi ikindi tutokwirengagiza, twebwe abanyeshuri bize imyaka 2 twabanye amahoro cyane n'ababene data twasanze hano bize imyaka 4. Novuga ko twabanye nk'amata n'amavuta, kuko twabanye amahoro kuva tugishika hano. Baratweretse, bakunda kuvuga ngo umwongo uhuma n'udahuma. Batweretse umwongo uhuma n'udahuma, baratwereka aho dutambukira, baratwereka ingene tugenda, ingene dukora, natwe turabyumvira, tugenda duhonyora mu kirenge cabo kugeza kuri uno munsi wo gusozera.
abo nabo Imana ibahezagire kuko batubereye umugisha, tuvanye amahoro rero adasanzwe. Imana ibahezagire ubugira kandi. Hanyuma ikigira kandi nagomba gusozerera ko kubera ubumenyi bitanga cyane kutwigisha, nagomba gutera intege n'abandi batariga ishure rya Bibiliya kugira ngo bagire ishaka, bagire umwete kugira ngo nabo baze kwiga ishure rya Bibiliya, nabo baronke buno bumenyi budasanzwe. Hanyuma rero nkabashimiye ubugira kandi aba bategura uruganda rwo kwigisha gukomeza izi nyigisho, hanyuma habe za kaminuza kugira ngo ubumenyi bw'ishure rya Bibiliya noneho bwiyongere ku rugezo rundi. Ico nico nagombye kurangiriza ko. Hanyuma namwe nkaba ndabashimiye cyane mwateguye kutuzanira ino radiyo kugira ngo tuyivugiremwo, kumbure n'abandi bumve ibino bintu ingene biryoshe, n'abaze babikimbukire baze babyinjiremwo. Imana ibahezagire cyane, murakoze.